Turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 10 Kigarama umwaka wa 2019 nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igenekezo rya 10 Kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe agateka kazi na muntu. Uwo munsi i Burundi uhimbajwe agateka kazi na muntu kagihonyangwa. Muraza kubikurikira mu ntango y'ano makuru. Gushira imbere kurandurana imizi gituriri Burundi niko kamo Gabriel Rufyiri arongoye Olicom atera abarongozi bazotogwa mu matora yo mu mwaka uza. Ako kamo yagatera ku munsi wejo ahisi yose yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire. Abishwa hoza ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye barazwi kandi baraciriwe imanza mu butungane. Ivyo biri mu bishikirizwa n'uwahoza arongoye Burundi Pierre Buyoya. Akavuga ko urwo rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye rukoreshwa na Pierre Nkurunziza ku mvo za politike. Ido nido yano makuru ni Mukanyisase. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Imyaka 71 iraheze hatewe kw'igikumu ku masezerano mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu. Uyu munsi uhimbajwe agateka kazi na muntu kagihonyangwa mu Burundi hakiriho abapfungwa abandi bakicwa bazira guharanira ko gateka. Ivyo nibivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima ahavuga ko naho biruko ari ukubandanya dushiramo inguvu mu guharanira agateka kazi na muntu. Tumukurikire. Uyu munsi twibuka imyaka 71 iheze hatewe k'igikumu ku masezerano mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu ico twita Déclaration universelle des droits de l'homme mu rurimi rw'igifaransa. Rero ayo masezerano mpuzamakungu Burundi bwarayateye k'igikumu burongera burayakenguza ico twita ratification. Uwo munsi tuhimbaje mu Burundi agateka kazi na muntu kagitosekara, agateka kazi na muntu katubahirizwa. Turavye hariho nabagaharanira ico twita aba défenseurs des droits humains bakiri mwibohero bagirizwa kuba baraburaniye abantu bakabavugira. Aha turavuga nk'uwitwa Germain Rukuki asanzwe ari mu mashirahamwe adakengurukira ivyicaro vya politika, ari muri abo baharanira agateka kazi na muntu, ariko ahoga ubusa ata kintu kigaragara kiboneka yakoze. Eka n'abandi benshi harimwo n'abari muri za Parseme n'izindi shirahamwe nyinshi. Hakaba rero hariho n'abandi bantu bakiborezwa igufa bakizimira bakagenda amazima yonge, ico twita disparition forcée, abicwa umwe ico twita assassinat ciblé. Ibintu bimeze nabi cane aho ubona n'ubutungane budakora akazi kabwo butegekwa n'intwaro ya pouvoir exécutif y'umukuru w'igihugu. Aho ubona rero agateka kazi na muntu gatosekaye. Ariko rero ico twovuga nuko umuntu ashimira bivuye ku mutima abo bose baharanira agateka kazi na muntu. Rero umuntu rero akaheraheza avuga yuko ivyo vyose naho biriko biraba umuntu abandanya agaharanira, umuntu abandanya ashiramwe inguvu ahubwo zisumbije gusumba uko yahereye kugira intahiganze kugira ko gateka kazi na muntu kubahirizwe nk'uko ayo masezerano mpuzamakungu yanditse kandi yemejwe. Umuntu ayagendere koko ntibe ari ibintu vyanditse ngaho umugo umuntu abigendere mu ngendo ya misi yose y'ubuzima bwiwe. Mu Burundi ivyo kugwanya igiturire biracari kure nk'ukwezi naho hariho amategeko yaba mpuzamakungu canke amategeko igihugu c'u Burundi co nyene cishiriyeho. Ivyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom yiyemeje kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ni mugiye kwigenekezo rya 9 z'ukwezi kwa Kigarama amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya igiturire. Gabriel Rufyiri atera kama bazotogwa ngo barongore igihugu mu mwaka wa 2020 ko boshira imbere kurandurana n'imizi ako karanda. Tumukurikire. Ikintu kivyerekana ko vyanse n'ibintu novuga nka bitatu naho hari vyinshi. Ubwa mbere iyo leta igomba ko kugwanya igiturire biba vyo bari kubanza gutegeka abantu bose binjiye mu mabanga ya leta be n'abayasohotsemo bakerekana mu vy'ukuri ubutunzi binjiranye n'ubutunzi basohokanye. Ivyo kubera izo nguvu z'ababandi vyarabananiye. Ikigira kabiri cagomba kuba cakozwe nuko amasoko ya leta nkuko muyazi agera hafi ku bice 70%
vy'amamiliyaridi arenga igihumbi n'amajana 5 akoreshwa ku mwaka ivyo bice 70 vyose bija mu masoko ya leta. Ayo masoko ya leta vyarananiranye kugeza nino saha ko ashobora gutangwa biciye mu muco. Ikigira gatatu cagomba kuba carakozwe mu gihe hagwanije igiturire nuko kimwe twita branchement, nukuvuga kunyegeza ubutunzi biciye kuguruza amasosiyete cyangwa ibindi. Ivyo mu Burundi vyarananiranye yuko bishobora kugwanywa icyaha citwa branchement d'argent sale. Ubwa mbere nuko aba bantu bariko barondera kuza kwitoza mu matora y'umwaka w'2020 bokora ibishoboka vyose kugira ngo berekane mu buryo bugaragara kandi buboneka ingene bazogwanya akakaranda akakaziri iki kiza cyo kugwanya igiturire. Igira kabiri twebwe tubona nuko amakungu nuko mu nama buca ikoregwa Abu Dhabi, inama igira 8 y'ibihugu bishika 180 vyasinye aya masezerano bimaze kwemeza amanamashyo y'amateka y'abamaze kwemeza aya masezerano yo kugwanya igiturire. Tukifuza ko boshiraho ivyo twita resolution zo kwerekana ingene abantu badashiko bashira mu ngira ya mategeko bohanwa. Kuri uyu munsi wa mbere niho bashinguranye iteka wahoze ari umuhuza mu Burundi Mohamed Rukara. Ivyo birori bikaba vyitabiriwe n'abanyacubahiro atari bake harimo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Sadiki Kajandi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abayisilamu mu Burundi Komibu akaba yamagariye ugwaruka gukurikiza akarorero keza ku muhisi Mohamed Rukara. Kurikira. Turabizi yuko umuhisi nyakwigendera yahora akora ibikora inka. Murazi yarubaka amashure, eka yarahuza abantu mu nkino, yama yahujije abantu no mu rukundo no mu bumwe. Namwe mwabibondo mwe nimurondere iteka so wanyu yarondeye, nimurondere ibi bikorwa vyiza vyamuranze ku buryo leta yahagurutse n'abanyagihugu tukahaguruka, abayisilamu n'abatari abayisilamu bagahaguruka kuza kumuhambana iteka. Namwe mwabana mwe muraba mubonye iki kimenyetso mubigendere kugira ngo mubandanye iragi ryaho yabagejeje umuhisi umuvyeyi wanyu nyakwigendera Mohamed Rukara. Mu bijanye n'ubutungane naho urubanza rw'abagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ubu ruriko rukoreshwa na President Pierre Nkurunziza ku mvo za politique zo kwikundwa kaza ku barundi bo mu bwoko bumwe na Melchior Ndadaye. Bivugwa na Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi kuko ngo abishe Ndadaye barazwi kandi baraciriwe n'imanza mu butungane. Pierre Buyoya yabivugiye mu kiganiro n'umumenyesha makuru wo kuri televizion Africa 24 kuri uwa gatandatu heze. Tumukurikire. C'est un événement qui est arrivé depuis 26 ans. Ni ibintu vyabaye haraheze imyaka 26. Ni urubanza rwagiye mu butungane. Igandagwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ryaraburanishijwe mu butungane. Harabaho n'abacibwa imanza. Abantu bishe Ndadaye barazwi, baranaciriwe n'imanza. Bamwe muri bo mbere barahejeje ikiringo c'umunyororo bari baciriwe. Ariko inyuma y'iyo myaka yose iheze niho hari yabiyumviriye ko abaciriwe imanza ari abantu bato. Ababatumye atawigeze bajugwara. Twebwe rero twaba dukurikiranwa kuri ivyo. Ariko bibaye haize imyaka 26 bigizwe kandi n'ubutegetsi bumazeho imyaka hafi 15. Ntawo kwirengagiza kandi ko hasigaye umwaka umwe gusa imbere yuko amatora aba. Inyuma rero iyo myaka 15 ubutegetsi buhari uratanguye kugira intege nke. Kuri twebwe insiguro duha rya rubanza nuko mu vy'ukuri atari urubanza ruje kugira hagwanywe kudahana, ariko ahubwo no kujuragizwa ku butungane kubera imvo za politike. Ni ibintu byo kwiyeza no kwikundwa akaza ku bwoko buvamwe Melchior Ndadaye, ubwoko mbere busanzwe buvamwe na Petero Nkurunziza. Ni kugira bwire abo muri ubwo bwoko ati mfise inguvu zikwiye kugira mpora umukuru w'igihugu wanyu nongere mpangara abo twahura dutinya. Ati ivyo rero nivyo vyerekana kubataho muba mukingereranya. Uno munsi biragaragara ko rujya rubanza ari rwa politike. Ni ibintu byo kwihora ku mvo za politike. Nta nuwo bideha kandi ko harimo no kwihora ku mvo z'ubwoko. Kuko muravye abariko barakurikiranwa kuri rujya rubanza nka bose bari mu bwoko bumwe. Poursuivi dans cette affaire et pour la presque totalité c'est les gens qui appartiennent à une même ethnie. Naho yo mitahe yasohotse ntibibuza ko abayihawe babandanya batembera. Isi yose irazi uko ubutegetsi buri Bujumbura bumeze n'ubunyene kurikira Pierre Buyoya. Le mandat d'arrêt il est là.
heureusement que le monde connaît la nature. Iyo mitahe iraho. Iciza nuko isi yose izi ko ubutegetsi buri Bujumbura bumeze. Nibaza ko ico gituma abafise imitahe bose kandi ntituri bake kuko turenga 50. Twese tubana dutembera tankomanzi kuko bose barazi igituma ijya mitahe twayirungikiwe. Se passe pourquoi ces mandats sont adressés à nous. Ikiringo yahawe c'umwaka kiraheze. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yari yashizweho ngo arongore ihuriro ry'amanama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka bisanzwe bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Akaba yerekeje mu gihugu ca Uganda kuri uyu wa mbere mu nama igiri ya 13 y'abakuru b'inama nshingamateka b'uwo muryango. Ari naho aza gusubiza uburongozi yari yahawe bw'ikiringo c'umwaka. Nyakubahwa cyane umukuru w'inama nshingamateka aheruka kwizegwa kugira ngo arongore ihuriro ry'amanama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka yo mu bihugu bisanzwe bihurikiye mu nama mpuzamakungu yijejwe akarere k'ibiyaga binini. Yarasanzwe anarongoye irindi huriro ry'abakuru b'amanama nshingamateka n'abakuru b'amanama nkenguzamateka ryo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ico gihe hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2018 hari hariya muri Ijuba ni mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo. Agiye rero mu Buganda kugira ngo ashikirize kuvuga asubize ubwo burongozi yari yahawe kugira ngo abuhagararire mu kiringo kingana umwaka. Hanyuma iyo nama kandi izoba ifise intumbero yindi, intumbero yo kugira ngo bashikirize iciyumviro ivyifuzo na cane cane bijanye nuko ubwo rwego rwoba ruzwi n'amategeko agenga ibi bihugu bihurikiye bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bivugwa mu bijanye n'ibidukikije naho imvura nyinshi maze iminsi igwa mu ntara zimwe z'igihugu c'u Burundi zigahitana ibintu bitari bike, eka n'abantu barenga 40 barahasiga ubuzima, abandi baraburirwa irengero n'abandi barakomerekana cane ku misozi ya Nyempundu, Gikomere, Rukombe ziri muri komine ya Mugina ni mu ntara ya Cibitoke. Ngo hanini bituma n'ibintu bitari bike guta inkomezi z'isi bitewe n'amazi yanyengetereye imyaka myinshi mu ivu, kurima isi urutavanako batayiruhurira eka no kubaka amazu y'urutavanako. Ibi bishikirizwa na Mamere Sabushimike, umugenzi w'ibidukikije. Mamere Sabushimike agasaba leta gufata ingingo n'imigambi ntihakiri kizosubira kononekara gitewe n'imvura. Tumukurikire. Nukuvuga ko aho hantu isi iba yarataye inkomezi zayo kukubera amazi yanyengetereye imyaka myinshi muri iryo vu ntiribe rigishobora gufatana kujya kwibumba. Aho rero ahanini niho imvura ija igatuma iyo si isoma, imaze gusoma rero igahava ibomagurika itanguye buhoro buhoro kubera ayo mazi yagiyeho igihe kirekire. Nukuvuga rero ko iyo si cyane usanga ata vyatsi biba bikiriho, icibagiwe coco n'udushambashamba dutoyi canke amashamba maniniya. Iyo rero ni gituma gikuru nyamukuru isi yo mu Burundi ibomagurika. Urumva ko vyabisanze n'utwo dushamba n'ivyo vyatsi biba vyatemuguwe n'abantu bahaba, nabo baba bakeneye kurima. Kandi ikindi gituma nyene iyo misozi bomagurika nuko haba harimwe umwanya muremure batigera batezurira iyo si ngo bayireke imyaka 2, 3, 4, 5. Navyo biri mu bituma isi ibomagurika kuko haba harimwe igihe kirekire kandi urutavanako na vya vyatsi bitaba biriho. Ikindi kigira 3 gituma mu Burundi imisozi ibomagurika, iyo hari ahantu hari ubushuhe bwinshi hakaba hasanzwe hatemba, ijya misozi itemba, navyo biratuma iyo misozi ibomagurika. Canke ahantu hubatswe inzu z'urutavanako zikubakwa atavyigwa vyahabaye, navyo nyene birashobora
gutuma iyo misozi ibomagurika. Urumva nawe mu Cibitoke nimba hari inzu nyinshi ziri z'urutavanako navyo nyene bishobora kuba biri mu bituma. Ahandi hashobora kubomoka ni nkaje mu migwa hari imisozi hasanzwe hatemba gose, amazi nayo aranyengetera gose muri iyo misozi, ivyo bisozi rero bigahava binyerera kubera ayo mazi yagiye y'umwanya muniniya, bigahava rero iyo misozi ibomagurika igatwara ibintu n'abantu. Kandi rero leta itabifatiye ingingo n'imigambi bigiye kuba akananira abahinga, kuko urabona imisozi yamaze itari mike iramaze kubomagurika ihitana ibintu n'abantu. Raba mu Gatunguru, raba Inyaruhongoka, hariho n'iyindi misozi batavuga mu gihugu hagati, ndazi mu ntara za Makamba, mu ntara za Bururi, mu ntara za Rumonge, imisozi imaze kwibonekeza ikabomoka ikazibira n'inzuzi. Ni ikibazo rero leta itegerezwa gufatira imigabo n'imigambi. Mu gusozera no makuru naho mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, abanyarwanda barenga 250 muri abo harimo abanywanyi b'umuhari urwanya leta y'u Rwanda, Conseil National pour la Renaissance et la Démocratie CNRD FDLR, hamwe n'imiryango yabo barishikanye mu minwe y'igisirikare ca Kongo mu buseruko bw'ico gihugu nyene. Uko kwishikana bikaba byavuye ku bitero igisirikare ca Kongo kimaze iminsi gikora mu ntumbero ya leta yo kugwanya imigwi y'abagwanyi yose iri ku butaka bwa Kongo. Bamwe mu barongoye imigwi igwanya leta y'u Rwanda bakaba baramenyekanye ko bamaze kuhasiga ubuzima. Tubibaze Reverien Bazikamwe. Igisirikare ca Kongo FARDC kivuga ko cagize ibitero bikomakomeye ku migwi yitwaje ibigwanisho iri Karihe mu bumanuko bwa Kongo. Ivyo bitero bikaba vyatumye hafatwa mpiri abagwanye baharugwa mu 180 b'umuhari CNRD FDLR hamwe n'abagera ku 384 bo mu miryango yabo. Kapitene Dieudonné Kasereka ku izina ry'igisirikare ca Kongo yaramenyesheje ko hari abagwanyi bahavuye bahitamwo gushira ibigwanisho hasi hama bishikana ku gisirikare ca FARDC. Ariko kandi avuga ko igisirikare ca Kongo kikiriko kirahiga buhongo abanywanyi b'iyo migwi cyane ahegereye ikibira ca Kausi Bienga, kandi akizera ko ivyo bikorwa vya gisirikare bizohera bahejeje gutuza burundu iyo migwi iri muri ako gace. Ikindi nuko babandanya kwakira n'abandi bishikana bakaba babandikira mu ikambi ya gisirikare ya Nyamunyunyi mu karere ka Kabare. Muri abo bishikana Kapitene Kasereka amenyesha ko harimwo bamwe mu bari barongoye abandi muri CNRD FDLR, ivyo bigatuma kandi bakira ibikoresho vy'uyo mugwi babifashijwemwo nabo bishikana. Mu gice c'ubuseruko bwa Kongo hakaba hari imigwi igera ku 130 y'abakongomani hamwe n'abanyamahanga ikabikorera muri ako gace hareze imyaka irenga 10. Kubw'amashira hamwe haranira agateka kazi na muntu, iyo migwi ikaba ariyo ntandaro y'umutekano muke, gufata abakenyezi n'abakobwa ku nguvu, ubwicanyi butandukanye no kwiba mu mihana y'abanyagihugu. Kuva hatanguye ivyo bikorwa vya gisirikare, bamwe mu barongoye imigwi ahanini igwanya leta y'u Rwanda baramenyekanye ko bahasize ubuzima. Aha twovuga nka Sylvestre Mudacumura yishwe ku wa 19 Nyakanga uyu mwaka, akaba yarasanzwe arondegwa na sentare mpanavyamuza makungu CPI yagirizwa ubwicanyi bw'agahomera buno. Arakoze Reverien Bazikamwe. Ni no kuri no nkuru nyene dusozerera no makuru twabateguriye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.